Ndasubiye kubaramutsa mwese mwe mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, abari ngaho ku mugabane wa Buraya, bari mu gihugu nk'Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage, Ububirigi, mwese mudukurikira muherereye muri Polonye, abari ngaho muri Bulgaria, abari ngaho kandi mu bihugu nka Australia, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaziya muri Omani, Katari na Arabia Saudite, mwese mudukurikira kandi muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, mwese mudukurikira muherereye Bubanza, Rumonge, Kayanza, Ngozi, Cibitoke, abari ngaho muri Kirundo, Cankuzo, bari mu ntara ya Makamba, mwese mudukurikira muherereye mu ntara ya Bururi na Mwaro, mwese kandi muri ngaho muri Bujumbura Rirare, Bujumbura Meri, namwe muri mu ntara ya Gitega, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe nibukoresha ururimi rw'icongereza canke nibukoresha ururimi rw'igifaransa, ufyonde sabone, hamura cuja ngaha iburyo urafyona no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja biragushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya kuba bibi cane mu butegetsi bwa Gitega. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye aragirizwa ivyaha n'amakosha bikomakomeye cane ariko arakorera abarundi. Ibintu bibandanya kuba bibi cane mu butegetsi bwa CNDD FDD, aho amakuru abandanya kuja hanze y'ukungene bishe bakanategura kugandagura uwahoze ari umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza. Mu nyuma yaho ayo makuru agereye ahabona, amakuru yashizwe hanze n'umumenyesha makuru Bob Rugurika, ibintu bikaba vyifashe nabi cane mu bategetsi b'igihugu c'u Burundi, koko abenegihugu batanguye kugumuka. Biraboneka ko inzego zibarongoye, inzego zibahagarariye zitizigiwe n'abenegihugu. Ivyo vyose rero bikaba biteye icoba n'amakenga abenegihugu. Abarundi bose muri rusange kuri ubu ngubu barafise akaguma, barafise ubwoba ko ivyoshikijwe n'umumenyesha makuru Bob Rugurika, mu gihe vyoba bibaye ukuri, vyozohava bigenda nabi cane ku bategetsi batwara igihugu c'u Burundi. Amakuru dutohoza aremeza neza ko ivyo Bob Rugurika yaciye ashikiriza kwari ukuri atagisivya. Biribonekeza ko rero abantu bashobora kuvyumviriza bagaca nabo bagumuka, bakagumukana Ndayishimiye, mu gihe bivugwa ko ari we yateguye uyo mugambi wo kwica umuhisi Petero Nkurunziza afatanije n'abandi bajenero bakomakomeye cane muri buno butegetsi bwa Gitega. Ivyo bikaba biboneka ko umwanya n'umwanya bazohava nabo bajanwa imbere y'intahe canke abanyagihugu bakabandanya bagumuka. Baheza kugumuka, ico gihe ubutegetsi bwa Gitega nta vyisiguro buzoba bufise, kuko ata n'umwe azoba akiri inyuma. Ni mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye abandanya kugenda agira ibikorane, amashengesho atandukanye. Murazi ko umugambwe wa CNDD FDD buri wa kane wa nyuma w'ukwezi uhera nyine ukwezi bagira igikorane c'amasengesho, amasengesho y'umugambwe wa CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Ivyo byose ngo bikaboneka ko ari ugusamaza abenegihugu, ngo kuko vyibonekeza ko ata kintu na kimwe bariko baramarira igihugu c'u Burundi. Amakuru atugera ko nuko umuryango w'umuhisi Petero Nkurunziza uhimara kumviriza amakuru yagiye aje ahabona, barashimye Imana kuko ngo hari vyinshi bari barahoze kuvuga baranumye kugira ngo bitazokurura indyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko kuba atari bo bavyishiriye hanze canke ngo babishire ahabona, nabo barashimye Imana. Biribonekeza ko Imana ibakunda kandi yari izi ico yabateganirije, ibateganiriza
ko amakuru yose ku bugizi bwa nabi, ku nkozi z'ikibi, inkozi z'ikibi zateguye kugandagura umukuru w'igihugu kandi zikanabishira mu ngiro, zikamuha isumu. Iyo sumu bikavugwa ko yaturutse mu gihugu kibanyi Tanzania, mu karere ka Mwanza. Niho iyo sumu bagiye kuyikura mu bapfumu baho. Umupfumu wayitanze biravugwa ko yavuganye na bamwe mu bamenyesha amakuru, bagiye kumubaza ivy'iryo sumu koko niba vyarabaye. Yaravyemanze ko abagiye kuyigura nabo yayihaye, ariko ngo atarazi ko yari yija kwica umukuru w'igihugu, yari azi ko ari ijya kwica umuntu asanzwe. Abagiye kuyigura rero ngo nibo baciye bamubesha, baramuhenda, hama nyuma aza kumviriza ko isumu yahawe umukuru w'igihugu c'u Burundi, umuhisi Petero Nkurunziza, kandi vyagizwemwo n'abategetsi bakomakomeye cane. Akagwi kari kariko kararondera ubutegetsi kabona ko umukuru w'igihugu yariho ico gihe yari yigize imboneza yamaho, ari we azoba akomakomeye cane mu butegetsi bwa Gitega, atawundi yagomba kuba amusumvya mu gufata ingingo zitandukanye, ingingo zikomakomeye zibereye igihugu. Ivyo vyose rero bararavye ko ata jambo bazoba bafise muri ubwo butegetsi, baca baga inama yo kumukura, kandi babona ko kuva vyaremejwe n'ibwirizwa shingiro atakindi kintu cagomba kuba atari ukumwica. Kumupfunga ntivyashoboka. Nkurunziza yari yarabiteguye ubuzima bwe bwose, yarahejeje kubaka ukungeni azosazira ngaha mu gihugu, kandi akazosaza ari umuntu akomakomeye, ari umuntu yubashwe cane ngaha mu gihugu, afatwa nka sokuru w'abarundi, agafatwa nk'imboneza yamaho. Ivyo byose rero bararavye babona ukungene umuhisi Petero Nkurunziza yavyubatse, yabiteguye, babona ko ata gihugu bazamuyoborana, ahubwo ari we azoba ari umukuru w'igihugu asumba abandi bose ngaha mu gihugu c'u Burundi. Babonye ko yari kuzokwigira nk'umwami, nabo baraca bamutegurira akantu. Ako kantu bamuteguriye rero babonye ko batazomupfunga ngo bishoboke, ataco bari kuzomwagiriza, n'abarundi ntibari kuzovyemanga, kuko Nkurunziza yarafatwa nk'umuntu usenga, umuntu aboneye rwose, umuntu yubaha Imana, umuntu atashobora kuba yohemuka. Ivyo babonye ko atavyagirizi bazomushirako ngo bimufate, baciye rero bategura kuja kumushakira isumu. Iyo sumu rero baheza kuyizana barayimuhaye, abaciye bayimuha bakayimushikiriza, yahejeje iminsi ishika kuri 5 agwaye ari we muhira. Ivyo byose rero bikaboneka ko ivyateguwe n'ako kagwi k'abategetsi vyari biri inyuma n'umukuru w'igihugu, kw'isonga niwe yari abihagarariye. Uyu ni Varisito Ndayishimiye, yari yatsinze amatora, kandi ayo matora yari yatsinze yari yabifashijwemo n'umuhisi Petero Nkurunziza. Nkurunziza niwe yari yamutanze mu ishaka rya CNDD-FDD ngo azobe ari we ritangaho umukandida arihagararire muri ayo matora. Muri ayo matora byari vyitezwe ko Umutama Arengiyome Bunyoni ari we yagomba gutangwa n'iryo shaka agasubirira umuhisi Petero Nkurunziza. Ariko Petero Nkurunziza yararavye kure, abona ko Umutama Arengiyome Bunyoni atazohava ahatana na Gatorwasa, bivanye nuko General Arengiyome Bunyoni yaragirizwa ivyaha vyinshi. Yagirizwa ivyaha vyinshi n'abanyagihugu, kandi abanyagihugu vyaraboneka ko abatamukundaga. Niko guhitamo General Major Varisito Ndayishimiye ngo ari we azomusubirira. Ikindi kandi catumye umuhisi Petero Nkurunziza ahitamo Varisito Ndayishimiye ngo ari we azomusubirira, nuko Varisito Ndayishimiye yacisha make, kandi yagomba kubaha umuhisi Petero Nkurunziza, mu gihe Bunyoni we atagomba gukozwa ivyo kuzubaha no kugendera ku mategeko ya Petero Nkurunziza. Bunyoni yagomba kuza bikora ku giti ke canke uko avyiyumvira nk'umukuru w'igihugu, ariko Nkurunziza yarabona ko Varisito Ndayishimiye we umwanya n'umwanya ico azamubwira azoca agishira mu ngiro, nuko amutanga nk'umukandida. Ariko nawe nyuma yaje kwibona asanga ko natavana
inkuru nziza mu nzira nawe ntaco azopfa ageze ko ubutegetsi buzoba ari ubwa nkuru nziza ntago ari we azoba ari perezida aca aja muri ako kagambane ko kumwica Bunyoni n'agashari yari afitiye Petero Nkurunziza ntiyazuyaje yahise avyemera. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone.